Isaac TV. Oh. Ndabara mukuje bakuzi ba Isaac TV aho muva mu Kagera. Imbere byose mbanje gusaba imbabazi, mbanje kuza imbere yanyu kugira ndabasigurire neza ikibazo twari dufise. Maze imisi ndonga message y'abantu benshi, ibibazo byinshi, abantu benshi bambaza Isaac ikibazo kihe, kutagikora, kutagiposta. Mura n'abafana benshi ba Isaac TV mu gisagara ca Bujumbura bagenda bambaza ikibazo ico nyene. Naragize ibibazo bitatu ndababwira. Ikibazo ca mbere naragize ikibazo c'amapareil. Twaragize ikibazo c'amapareil, aragira ibibazo amwe barayanyivye, ayandi kamera imwe nari sigaranye nyuma yaraguye hasi rakomereka. So ibi sinkunda kubizana ku social media niki kumvo zuko mba ntashaka kudeseva abafana biwacu, mba ntashaka guca intege abantu bacu. Ico ni ikintu ca mbere n'ukuri carampungabanije ku rugero rwo hejuru cyane, ndabura aho mpera naho ngarukira. So ariko Imana ni nzima, Imana nziza yarabikoze, turisubira ko turaronka kandi bishasha kandi vyiza. Ico ni cyambere. Cya kabiri naragize problem familiar ntoshima kuvuga ngaha, nayo nyine yarampungabanije gato ku buryo byatumye ntakora cyane. Bamwe barabifatanije ati Isaac jagwa barabanye umugore Isaac rererere byinshi, harabamaja mu menshi cyane ku buryo ntobabwira. Ariko ukuri nobabwira kuko nuko kujanye na family, kujanye n'umuryango wanje in general sinkunda kuvye expose cyane ku social media kuko nta nakimwe cyo bungura. Ibyo mwe mushaka mwishakira ibikorwa, mwishakira ama post, mwishakira ibiganiro bigezweho. Iyo ni problem ya kabiri nagize, guhungabana ko umuryango. Of course kurahungabanya nyine bigatuma utabemera neza mu mutwe, ariko urashima ko hari abantu bagenda baragufata mu maboko. Ariko kandi ikibazo cya gatatu nagize, naragwaye, narahawe ishano. Murabizi ko mu Burundi ko habwa ishano bigezweho cyane, ariko bamwe so nta mwanya nabyo nyine bitaye ko nashima nuwampaye ishano, sinashatse kumutaka umwanya kuko Imana ishimwe naramumenye. So abantu nibabi murabizi, abantu sibeza, kandi murazi ko Isaac TV murayikunda, Isaac murankunda, muri abantu banje, kandi ndabashimira cyane kubona Isaac TV mwama muyifata muyisupportinga umwanya wose murasupportinga ku buryo sinzi nigene no bivuga. Ndabashimiye cyane, warashima turafise ibiganiro byinshi birabwa namwe muri benshi cyane. Ego ariko ico ni kimwe rero mu byo twagize ikibazo. Ivyo ni byo bibazo bitatu nahuye navyo, ariko uvyaheze. Imana ishimwe cyane. Reka ngigwe ko nshimira abantu bagiye baramfata umugongo, bagiye barasupportinga, bagiye baramfata bampa courage, bantera intege. Harimo uwa mbere yitwa Fandera Jabu, Imana imuhezakire cyane. Fandera Jabu hari hose yumve yuko ndamukunda, yumve ko ndamwemera, yumve yuko ari umupapa yamamba hafi ku buryo atifuza kubona nagize ikibazo na kimwe muri jewe, kibe kibazo psychologique, kibe kibazo financier, kibe kibazo kihe, arumva yuko atokwemera yuko umujene nkanje muhungabana, kubera yuko arazi impano yanje, arazi aho ingufu zanje aho zi. Imana iguhezagire cyane Fandera Jabu, byumve yuko aho uzoja hose nzogushimira, nzonakuvuga neza mu makungu. Uwo ni wa mbere. Wa kabiri nshimire cyane abapartner banje, Shazabuga Kennedy, Samuel, Fidel, baba muri Amerika. Ndabashimiye cyane kuko aba n'aba jeune murabizi nibo turi kumwe mu ma partners atandukanye kuri Isaac TV, bambe kuri PJ Classic FM nibo tsangiye, warashima na Sustain nibo dusangiye like gufashanya mu bikorwa bitandukanye. Nabo ndabashimire cyane kuko nabo bamye bamba hafi cyane ku buryo batifuza ko mpungabana na gato. Nka Samuel wewe, Kennedy, mana yani yo tuzona kwica aho. So Imana ibahezagire cyane, ariko ntare sinura kandi gushimira namwe abafana bien sûr. Nshimira abafana ba Isaac TV, muguma muduka. Isaac TV ne TV yonyene iguma iduza abafana ba itarikira nakorawe, tuguma tuduga. Imana ibahezagire cyane. So ucero no babwira nuko vuba cyane ngiye kuba presenter team shasha, ngiye kuba presenter equipe shasha y'abantu tugiye gukura n'aba jeune rero bashushe bakomeye. Wa mbere ugafata kamera ni Juma Jux mbega ninde muzomenya nawe nyene, ariko kandi si Juma Jux gusa rero n'indi team tuko turakora, tuko turasuda aba jeune bashashe bagira bakubitemwe ibiganiro. Mana yanjye mwipange nimwe gusa muzobura umwanya wo kubiraba, ariko ibiganiro Isaac TV kabisa tugiye kugerageza tubibazurundemo bibajemwo kabisa bigende neza cyane. Nivyo rero, ariko kandi ngigo ko rero ndabatumira mu giteramo kidasanzwe kizoba murabona turi
turi ahantu bita kuri Coco Brasser. Coco Brasser nabo nyine turashimye cyane. Ni umudamu mwiza by the way. Ni umudamu nuvuga ati ni umupapa n'umudamu mana siningene nuvuga ndabashimye cyane aba manager aba boss ba le Coco Brasser murayizi abatazi Coco Brasser iri neza na neza mu gisagara ca Bujumbura kuri Avenue de l'Iprona murabona kiraro muri ville kiraro abantu bajaho kirako kijya kiraro cyo muri ville kujya kaburi kujya barabara nyene reka tuvuge mu majambo make ati kuri Havana Night Club ya kera murazi ababa mu gisagara ca Bujumbura hano haba ari Havana niho hari Coco Brasser. Le Coco Brasser ni ahantu heza, ni bar, ni resto bar nziza igezweho isohokeramo abazungu, abashinwa, abarabu, abaki, abahindi, aba black, abanyamerika bavuye Buraya, abantu bose bavuye Buraya bashikira kuri Le Coco Brasser. Niho turi no ngare. No musi baduhaye ikibazo cyiza cyane twakoreramwo conference de presse ba Mugisha abagenzi ba Said n'abandi bafite igitaramo ku Ilaidi hirya yejo ku Ilaidi kizobera kuri Markazi ariko nyuma ya Markazi bazogira ikindi gitaramo cyitwa Fasha Concert ni gitaramo bashaka kugiranya uburyo kugira bazofasha abatishoboye by the way reka rero ndabaho umwanya mukurikirane byose muri conference de presse twakoranye nabo mumve byinshi kujanye n'umudiho w'Ikaswida murabaza ba musulman bafite imidiho yabo bege imidiho yabo kubera iki mengira irakumiriwe kumenga siho bari kumenga ari bazo byinshi bagiye barabazwa n'abamenyesha makuru by'inkora mutima ndagusabye ufata umwanya ubumvirize barashimi conference bose bayikoze mu Kirundi nimwimvire ngo rwara ibyo ba musulman ngo bavuze mu Kiswahili none bayikoze mu Kirundi kana ba umwanya rero Juma Juksa twereke conference de presse yose ngene yagenze ngene baje ngene bashitse ibibazo bagiye barabazwa n'abamenyesha makuru ngene bishuye ibintu byose by'inkora mutima byose biri muri ico kiganiro je nitwa Isaac Classic rero nipange rero kwakira ibiganiro bishushe kandi bigezweho bye bye merci. Shimire mwese mwashoboye gushika ngaha uko nyene mu ngara niko organisation yabishatse yuko tungana uko nyene kuyo twari gushaka ko twuzurana ngaha abamesha makuru twari kubura naho tubashira murabizi all media tujurira isa neza ku masanamu ariko urumvira iratera akavuyo naba rero n'abantu badakunda ibintu by'akavuyo barakunda ituntu dupanze neza so icambere kwanza tutangure gushimira Imana yo yadufashije kuba turi ngaha icya kabiri dushimire cyane by'imva mutima Le Coco Brasser ashoboye kudufasha kuba turi ngaha ni kibanza cyiza cyane murabikubona ngene kimeje n'ahantu heza cyane hasa neza hazoberaho ama activite menshi muzogenda muramenyeshwa buke ku ma media atandukanye ku ma radio no ku ma television yego rero ntavuze byinshi reka dufate umwanya ndibaza icyapa kiriyerekana hariya cyo ndabona ndiko kimwe ariko kandi n'aba chef bari ngaha ni giteramo bien sûr kitezwe kuzo kwitabirwa n'abantu benshi cyane bavuye mu mihinga itandukanye gisagara ca Bujumbura no micungararo yaco ndibaza nogirwa ko ndaba presenter kuri turokora umwanya dushikisa tuba umwanya duhere hariya ujye yitwa Kocha aza kubabwira icajejwe peut-être muri association des chanteurs musulmans ASEMU voilà ariko kujya ari hafi yiwe yitwa Aliema ari hafi ya Mugisha muramubona nawe aza kubabwira icajejwe ariko kandi murabona Mugisha Hassan Asadullah nawe ari hajya witwa Said Najmullah unawe yitwa Mama Mwamini unaitwa Aisha mucangi mwalimu Aisha byose biravugika so nuko rero reka ndabaho umwanya simvuge byinshi duhere kwa bwana president Mugisha atubwira icyatuzanye ngaha hama ibindi bibananye murakoze amahoro y'Imana bane namwe
kwizina banyita Magara n'amazi ya San benshi banazina rya Mugisha nkaba ndi president wa association des chanteurs musulmans ASEMU aba turi kumwe ngaha bose nabari muri komite ku buryo bwanje mutamwe twa Aliema ni vice president hariya ubwo yavuze ni coach Jano Sufurutaha ni secrétaire général uyu ruhande yiwanje ni Said Selemani benshi bazi King Said nawe nyene ajejwe ibyerekeye discipline muri ASEMU hama ukurikira hariya yitwa Nayimana Muamini nawe nyene ni trésorier wacu muri ASEMU hariya nawe Semukunzi Aisha nawe ni conseiller principal muri ASEMU kuvuga ni nka komite yose iri nka majambo make rero imbere ya byose reka dushimira Imana kubona tukiri bazima kandi turi ahantu heza turi mu gihugu ciza turi mu mahoro ntangere kuko burya si bya bose abo tumva hirya no hino bari mu ntambara zitandukanye ariko twebwe mu Burundi kuri uwo mwanya umutekano na mahoro bashi mu ntara zose z'igihugu rero icyo tubanze tugishimira Imana yacu Imana yacu nzima Imana tuziga makuru umunota hama igikurikira dushimire cyane cyane Croco Brasser aha ni turi Burayi ni turi South Africa ni turi muri Egiputa oya turi mu Burundi nahantu bita kuri Croco Brasser ni resto bar shasha iri nga mu gisagara hagati cya Bujumbura ex Havana kuri Boulevard de Liprona rero Croco Brasser yadufashe mugongo mu masponsor duhaye kuduha kino kibanza kuri gusa kandi hakaba ariyo na projet dufitanye na Croco Brasser mu misi iri imbere hama icyatumye tubamagara cyambere nuko nukubamenyesha yuko ishyirahamwe ryacu ASEMU ryaraye ryemerewe ku mugaragaro na Ministère de l'Intérieur gukorera ku mugaragaro tukaba dufise ordonnance ministérielle yacu tukaba dufise naho dukorera adresse physique akaba ari mu Rubirizi hama intumbero cyane ya ASEMU icyambere no kwegeranya inguvu hamwe mu gusimbataza amahoro cyane tujije mu ndirimbo zitwa umudiho bita Kaswida ni indirimbo za culture musulmane ni nk'abyo tuvuga gospel twebwe rero bazita Kaswida rero muri zo ndirimbo zacu akaba arimo gusimbataza urukundo ubumwe gufashanya hagati y'abantu hama n'imibereho myiza imigenzo myiza nivyo biri muri ASEMU rero tukaba twiyemeje rero kuzokora ibitaramo bitandukanye bifise intumbero zitandukanye kugira ngo bya bindi byo kwegeranya abantu hamwe muri gwa rukundo ntangere hama ikigira kabiri nuko ASEMU dufise ibitaramo bibiri bizokurikirana igitaramo cya mbere kizoba umunsi w'irayidi aho turavuga irashobora kuba ku itariki imwe y'ukwa kane canke itariki 29 ukuvuga soit dimanche canke lundi rero icyo giteramo kizoba ari igiteramo kizohuza ama club atandukanye ngaha mu gisagara cya Bujumbura tukazoba dufise n'abashitsi bazova umwe azova muri Tanzania undi azova Kongo muri bwa bumwe bwacu kugira ngo twerekane yuko umoja ni nguvu kuko giteramo cyitwa umoja ni nguvu kuvuga ubumwe niyo nguvu burya abantu iyo bagiye hamwe bose nta kidashoboka ari kubaka barubaka bigakomera ari kubomora barabomora bigakomera rero twebwe twagiye hamwe mu ntumbero yo kubaka niyo mpamvu rero icyo giteramo twacise umoja ni nguvu kizoba kuri Markaz azoba ari tuzotangura isaha 8:30 kizohera 2:00 z'ijoro igiteramo duzumiye abamizilma bose n'abatari abamizilma bazi badufate mu mugongo kuko turacyari ku ntango dukeneye amasapoti yabo nizo dutame twirorera kandi turizeye yuko kumure bazo tutabari benshi kuko burya kwegeranya ama club ashika 10-15 mukashira hamwe mwishira hamwe rimwe si kintu cyoroshe kandi ama club yose bafise abafana babo rero ni igiteramo twiteze yuko azoba ari igiteramo chaka taraboneka
igiteramo ciza kuko nakabijya nuko twaronse dushimire kandi umwubaho wacu afandera jagwe dufashije cyane mu kudufasha sponsor y'amabisi 12 ikindi ni ikintu kitaraboneka rero kuronka umuntu nkuye ashobora kuvuga ati reka ndabafashe muri kino gihe dufise ikibazo cy'ama déplacement cya transport genzo bafasha amabisi 12 azogira guti azofata abafana banyu abakura mu quartier atandukanye abazana kuri markers mweje igiteramo izuba zibarindiriye zibashikane iyo zabakuye ikintu gihambaye cyane tumushimire cyane bimwe bivuye ku mutima hama ikindi naco ni igiteramo tuzogira inyuma y'iki giteramo kwirayidi iki ni igiteramo c'inkora mutima igiteramo kizoba itariki 13 mu kwezi kwa kane ico giteramo tukazogira ngaha nyene muri Croco Brasserie twawe sponsor na Croco Brasserie salle kugira ngo muri ya ntumbero kumenyekanisha kino kibanza ciza c'akarorero tuzogira ico giteramo ariko ico giteramo tuba citiriwe Fasha Concert ni giteramo intumbero yayo azoba ari kwegeranya uburyo muri ico giteramo hama tuzodufise descente tuzoja mu ntara y'Ibitoki gura kuraba gufasha ababanyi bacu b'impunzi bari mu bibazo rero azoba ari giteramo cyo gufasha nayo ni na mpamvu turonke nakajyo ko kubatera kamo abo bose bafise umutima wo gufasha non seulement kuza kudufata muri ico giteramo kizoba ari giteramo ca VIP kuri Croco Brasserie kuko hariho byinshi tuza kuzobatwariraho umuceri ibiharage amavuta agasabuni impuzu rero umuntu wese yava kagera yaba bari mu mahanga yaba ari ngaha mu Burundi bumve kano kamo kacu yuko ari gikorwa gitagatifu igikorwa kitazoraba ukwemera ko umuntu ahubwo ari gikorwa kizoraba umutima w'umuntu mu wese aduterere icyo azoshobora kugira ngo dushikane ibintu bikwiye kuri izo mpunzi ziri mu magorwa hano hama nibaza yuko hanini byari ivyo kugira ngo mubimenye nimba mufise ikibazo murashobora kutubaza kugira ngo tere tubanguka murakoze cyane ikibazo canje gihagaze mbega kuri la idea kwanza izobera kuri markaz mutubwira ibirori bizotangura ryari bihere ryari mwavuze ko azora amabisi 12 nayo kuzana abayisilamu muri ico giteramo canka nayo kubatahana ico ni kibazo ca mbere ikibazo ca kabiri nababaza numvise mwavuze ko azoba igiteramo ca Kaswida ariko twashaka urumva ni Kaswida Festival navuga iherukiye mu bihugu bitatu Burundi Kongo na Tanzania mbega mu Burundi Kaswida yatanguye ryari no munsi mwasabiki ibinyamakuru twarabonye nka radio PJ itanguruye Kaswida mu ijoro peut-être ari gihe abantu baba banasinziriye mbega muhamagare ko ibindi binyamakuru kugira uwo mudiho uhabwe ikibanza ku munsi surtout nko kuwa gatanu hari ijuma kugira novuga nka Kaswida ikundwe kujya tubona za tarabu zikundwa canke indi midiho novuga yuko ni utamaduni ni mico kandi ndagukeze ko namarashe gusora Kaswida mu Kirundi vyaratumye abantu batandukanya idini navuga n'ivyo bita ubuswahili canke igiswahili ururimi canke ibintu nyene bitandukanye kuko nkuko mwabivuze naje ntari mu Islam ndatara ko ari idini ry'amahoro murakoze sinzi ko twogeranya ibindi bibazo kugira bavyishurire rimwe canke okay kimwe murakoze cyane kiyobo cyiza cyane bajya ati Kaswida mbega yatanguye ryari ngaho mu Burundi mbega amabisi azokwinjira abamizilima gusa canke bimeze gute cyambere nuko mwomenya Kaswida mu Burundi yatanguye mu myaka ya 90 les années 90 hama iza rero kumenyekana mu myaka ya 2009 cyane officiellement tubishije mu film ya Mugisha yakunzwe
abarundi benshi bacu bamenya Ekasuida muko mu Burundi Ekasuida zihari kuko benshi bari bamenyereye amakasuida y'abarabu aba Indonesia biki mugabo ahi wacu mu Burundi twatanguje Ekasuida kujya muri studio ko izo za ane 90 ibya bindi baririmba gusa mu makartier bakaririmba kubukwe bakubita zijya ngoma kama bazita madufi urumva baririmba mu misigiti ibintu nk'ivyo mugabo ntibyari bwaje ahagaragara kugira ngo abantu bose bamenye yuko hari uwundi mudiho utandukanye n'ibyo bamenyereye rero twe twaje tubizana tubishira muri filme bwabo n'abamizini bararirimba aho yari umwaka wa 2010 nimba ntibagira ego hama mbega amabisi bimeze gute igiteramo kizotangura neza na neza saa 9 niyo kizotangura hama amabisi azokwinjira uwo wese azoba yagize gute yarishe itike yiwe cyangwa ashaka kuja mu giteramo kuko kuri ayo mabisi azoba ari abantu special bazoba bafise amatike utaragura itike azocyagura kuri bisi nyene kugira ngo kwevita ntiyagire umuntu abikuramo umusaruro kukaza umuntu ashaka yigire kuri bisi cyangwa aje muri bisi ngo agiye kuri markaz ikamushikana kuri markaz nguyo yigiriye ahandi rero azoba ari abantu special azoba bafise amatike bazoyagurisha ku muryango abantu batazoba bamaze kugura amatike yabo bazagura ku muryango nangorane nukuvuga umuntu wese ko itike niraba ngo uri umuyisilamu cyangwa se umuyisilamu umuntu wese azoba ashima kuza kuraba igiteramo kuko azoba ari indirimbo zitandukanye z'igiswahili z'ikirundi z'igifaransa bitandukanye rero umuntu wese azovuga ati reka tugire kandi amatike uko niko azobasa azi umuntu azana amanyanga yikorera dutike twiwe ngo reka ngifaranga muri bino bintu urabona ko ari intatangwa amatike azoba asuku rero nuko akandi akaba afise kashe yasemu inyuma rero nuko hama ikindi kibazo yari yabajije niba ego ni giki twosaba imimesha makuru kuko uravye mu bisanzwe Kasuida mu Burundi ifise kibanza gito gose nimba ari ama pourcentage na 1% na ifise mu bimesha makuru rero je no basaba yuko imesha makuru niyo mpamvu twabahamagaye mudufashe kuza muramamaza n'amakasuida kuko imesha makuru byanyu yaba ama radio yaba ama televiziyo yaba amanuze ama réseaux sociaux bikurikirwa n'abantu bose b'amadini yose niba bikurikirwa n'amadini yose rero ni byiza ko muza muracishamo n'abamizilma biyumvemo muri ibyo binyamakuru byanyu biyumvemo kuri ama radio yanyu abafise ama radio tubasabye dushimise yuko bodufasha baduhe nawe ayo ari isaha imwe ku munsi wa gatanu baze baracishamo umudiho wa Kasuida abafise ama radio nga mu gihugu cyacu nawe yoba isaha imwe yonyene turazi baraza kuvyumva badufashe kuko deja bakina amakasuida meza bazodusanga muri asemu kuko hariyo amaklub atandukanye kandi baririmba neza cyane badufashe isaha imwe yonyine ku munsi wa gatanu baze baducishizamo ikasuida zacu sama radio gusa mbere n'abafise ama televiziyo nabo nyene duhereye ku radio televiziyo nkuru y'igihugu cyacu RTNB turabasavye dushimise tuzatubona bashiramo ama gospel iyo bageze dimanche bash turonka gospel impaka sebo ni byiza rero turasabye rero natwebwe yuko umunsi wa gatanu woba ari umunsi special wowa mizilma kuko ijya ni televiziyo yacu twese ni rabidini natwebwe dufise ikibanza hariya baze baradushizamo amakasuida kwa gatanu natwebwe twisange muri RTNB tubone ko natwebwe turiyo ico turagisabye kabisa bakidufashe wazo bakoze cyane yego Interstar Boy the Ship uva muri Star TV kirese ko dimanche nzo wanitwa Hussein muranyemereye nzenda gate nzo wanitwa Hussein ku munsi w'Imana so ikibazo canje ca mbere kivuga giti ndabona Isaac yajya hagati sinzi yambaye n'inkofero sinzi cyajeje kuri uwo munsi zo bimeze gute azoririmba azovuga amakuru bimeze gute icyo ni kibazo canje ca mbere ikibazo ca kabiri kivuga giti mwavuze ko mugomba gufasha abantu bari mu Cibitoki abantu bafashwa ni benshi haro n'abarundi bafite ibibazo ariko turashaka kumenya mbega aho hantu mu Cibitoki ni bene wacu hariya anye muri Kongo baba hari canke n'abarundi nyene basanzwe baba hariya mu Cibitoki
Ikindi kibazo ni iki, tunazoea kwamba mashow za Kikristo ugiye uravuga ati acha nitie koti, nitie tisi, nivae vizuri, ni kazi, nisitie madeshire, unajua tena. Sasa kwenye hii show mtu anaruhusiwa kukaa na vaa deshire au ni kanzu au na tisi tutatia. Ikindi kibazo mwavuze Kaswida tumvise ukuntu mwebwe mumenyereye icyarabu kujya muririmba. Jewe nkaje indyohera numva kujya tuntu banwingira kuya kuntu bavuga sinzi uko bisigura. Harabaho Kaswida yo mu Kirundi muzoze muradukubitira muri yo mu Kirundi kugira ni aca ku radio uzovuga ati Kaswida ya Kirundi iyo mwenye nani atumva ikintu zenya icyarabu reka twumva Kirundi kugira biryo kubera ko muvuze ku radio bazo baracisha ko zo mu Giswahili natwe turazishaka zo mu Kirundi kugira natwe tuze turumviriza Kaswida zanyu zo mu Kirundi murakoze. Ndi umwe mu bagize umuziki ibintu byinshi cyane mu muziki. Izina ni DJ H Promoter. Bisa nkuko ari je nise promoter bwa mbere nga mu Burundi mugabe ikintu kimwe nibuka muri za shaka gusubira inyuma mwumve je ndabona ko muje n'inguvu nyinshi je ni nk'intererano shaka guterera mu diho wa Kaswida. Je nibuka mu myaka ya 2000 nkirukore bu DJ nararonka ivyo biraka byo kujya kuvuza mu mafete y'abamizirma mu mandoa banyobrizira amakaswida na ifise dossier y'amakaswida na foda dossier kandi y'amatalabu muko navyo ivyo bintu mugabo tugerageje kuraba nkuko muriko mabivuga ko muje n'inguvu nyinshi murabe ni musuye kwizitira nk'abatama bacu bakora uwo mudiho bakera mwebwe muje mufise indi generation shasha kugira mukundisha abantu bose nk'akarorero muvuze yuko je nsanzwe ndabizi ko Kaswida ari muziki nka gospel mu bakiriso mugabo icishe abamizirma kenshi Kaswida zanyu mwarazinyegejemwo murazigira nk'izidini utari mu mizirma ntukwiye kuba sanse kuba kuzitunga all tout à fait je menga nihenze ndacazifise muri disque dire ni muziki meze neza ikozwe neza ugerageje kuraba numvise bagenzi banje bariko rasaba yuko muzishira mu mudiho wa Kirundi je narahuye n'umuproducteur ngira murashobora ko muba mu muzi ngani musanze mukorana yitwa Bocum nanye nageze kumubwira ati yararonse abatama baravuye Nyanzarake za Makamba bobo barakaze cyane muri yo midiho yanyu nkamubwira ati why utabobrija gukora mu Kirundi kugira abarundi bumve ko batakumiriwe oro na nsanga yuko idini y'abamizirma niyo yashimye kunyegeza umuco wabo culture ya Kaswida iyugumane wonyene oro nico gituma utazokumva Kaswida iri kiravuzwa mu maradiyo iri kiravuzwa mu maboate iri kiravuzwa mu mabisi iri kiravuzwa hariya na hariya ikosa rero mbona kuri mwebwe namwe mushobora kuzogwamwo ni festival sinzi ko izogumaho iyo festival wayo festival mutoyitandukanya n'idini nk'uvyo ndiko ndavuga mwayishize kuri markaze mubwire nga kwa kundi twamatwumva pamoja festival batayigira ngo ngiguye ngo kuri eglise ngo CRM cyangwa giye ngo mu bakatolika oya muyigire festival bumve yuko uwari we wese ari umukirisu akwiye kuja kumviriza imiziki belle musique ndakenda kivuga uko umuziki mwiza ukozwe neza muyitware nko kuri beach kujya abandi babikora mugabo nimwamuka muvuze ati mugiye muri markaze je no mugabo tuzavuga ati tugiye gusomerwa ikorowani hari nituzoza murumva ko musuye kugira ya makosa y'abatamu bacu barabamamadiri yo kuja kuvuza kwa kundi hari ya nyene murabe namiyo kosa ntimuzoyigwemo hama dushaka yuko twese turi ngaha turaba promoter tubo ku maradiyo nkuko mwabisavye babashigikire tubashigikire hama namwe mubishiremo inguvu sa na ruguru gituma niko ndavuga ivyo mugenzi wanje aranyunganiye mugire nk'ivyo festival ntibabumve ngo kuri markazi n'abantu bose bahari ya ruguru Igitega bumve ko habaye
igiteramo cya Kaswida nitugume tubona amavisage y'iwanyu meme no muri mu bamizirima nyene bumve yuko hashobora kuvamwo abaririmbyi kujya twumva abaririmbyi ba gospel ba Apolineri bande baririmbira indirimbo z'Imana izo ni indirimbo z'Imana bumve ko ari indirimbo z'Imana naje numva ko nshobora kuririmba Imana yakajyo gato nawe ndazi kurayizi mugabo ntibisigura yuko simaka ngo uje kwikundisha abandi bantu ngo bo mu idini wanyu muguru urumva yuko ariko aratanga ubutumwa bwiza bw'Imana. That's why rero tureke kuguma twikumiriye muri eglise muri mosque hariya ngo bizobera ngo hariya ngo muri markaze ubwo nyene umuntu azokwimva ko azojayo ni umumizima azoja hariya. Tubitandukanye Kaswida ni dini ni mico mu bisanzwe kuko je ndarekure na jewe nyene yaba nafise agahogo kameze neza noririmbye Kaswida kubera mba numva ko iryoshe. Oya reka igituma ndababwira ko nabikurikiranya je ndafise n'indirimbo za Michael Jackson yarimbye muri Kaswida ngirizo ndabizi ndazifise n'ubu why yarimbye Kaswida kuko yarumvise yuko meme no muri Kaswida ashobora gutangamo message y'ijambo ry'Imana kandi Kaswida yaririmbye ntiyarimbye mu Cyarabu gusa mu Cyongereza namwe mwumve yuko nule abarundi bumve yuko Kaswida ari umudiho nk'iyindi midiho yose imico inkindi yose. Ikibazo canje mwumva ngira yari inkebuzo kuko ndabiramvye mu igihe kinini erezaguwe ko bakuru banyu namwe nimuzigwemwo mukosora ko kantu nimba ari ubutaha ko ari festival bizokurikire twumve ko iyi ni première édition deuxième édition iraduza Igitega kuri centre kandi ntigende muri église ngo muri mosquée iragiye Ingozi kugasaka kuri stade bumve yuko ari ibintu bimeze nk'uko kuntu byoba byiza cyane ico kintu mugikoreye ko mucicariye ko kigafata intumbero. Murakoze cyane kuva kuri G5 Media TV. Cyambere maze ndabakeze kuri no ntambwe kubera ko ni ikintu gikomeye cyane ndetse umuntu wese agomba gushikira ahari hose atitaye kuri iki cyane kiri twayaze byinshi ariko nimwigeze mutubwira ku biciro byo kwinjira bimeze gute bipanze gute kuri concert ya mbere yo kuri Markazi na ndetse na concert yafasha umva neza yuko izoba irimwo inguvu nyinshi cyane kugira ngo tuze gufasha bene data bafite ibibazo hariya. Hanyuma ikindi kibazo ni kimwe twayaze byinshi kuvyerekeranye na kote ya promotion ya Kaswida mu gihugu kora ko Kaswida yonyene imwe abarundi bose bakunze atitaye ku idini canke iki ni Kaswida yitwa Fasha. N'umwana avutse no munsi arayimenya kubera ko yakoze ku mitima ya bose ariko inyuma yizo sinibaza neza yuko hari yindi Kaswida umurundi atari umumizirima ashobora kuba yoririmba kuva ku ntango gushika ku iherezo benshi barazikumira ariko uravye izindi ndirimbo zitandukanye usanga baziririmba atitaye yuko iyinya ikorerwa mu idini ndirimbo sengamo canke ikiniki. Tugomba dukora kugira ngo runo ruhusha twahawe rwo gukora turuvyaza umusaruro ndetse indirimbo turirimba mpimbazamana abarundi bose bazikunde batitaye ku idini kuko benshi babishiramwo amacakubiri y'idini. Tugomba kubihindura kuburyo umuntu wese yumva ko ari fier no kuririmba Kaswida atitaye yuko iri mu idini adasengamo. Ntabwo kubaramutsa amahoro y'Imana bane namwe nongera kandi saba nimbabazi ko kuri invitation nayo nayibonye ko ari saa 10 nari oblige gushika ngaha anye saa 9:30 mugabo bivaye n'akazi na nivyakuze koza ku mwanya nacire bafise aha yose kubera ko afite ikiganiro nteza guheza. Jewe amakuru amwe ndayafise mugabo kumbure nko kubandi bantu dukurikira twebwe ku nyamakuru byacu bashaka kumenya amatwa asumira mwavuze abantu bazova muri Kongo n'abazova muri Tanzania ivyo navyumvise yuko mwabivuze mugabo kandi gatuyebwe bitworohere sinzi ko mwabikoreye ko mugabo imwe mutabikoreye ko umuntu atwibutsa aba artiste muzofashanya kugira ivyo bintu bigene neza
mu bari bandi amazina yabo ko dushingiye kubandika cyangwa dushobora kubavuga no mu biganiro byacu hanyuma ndabakeze mu buryo butandukanye no kugira ikintu bita civilisation cyangwa innovation mu bintu bitandukanye abisilamu turabemera n'abasirimu turabemera rero bisigura yuko koko nyimba bishoboka ko aba bantu bashobora guhindura abandi birashoboka yuko dushobora kuzamuka tukava hasi tugahaguruka tukagenda hari inyuma tukaraba ingene byo genda by'ubuzima uno musi mugisha urakuze uri kurasaza ivyo ntaho bideha ariko kandi ejo uzosiga wa muhungu cyangwa wa mukobwa hasi ubugira uti twe twaraniriwe ngaha acanke byakundiye ngaha namwe nimuzamure mutware gutyo idini ry'Isilamu ndagemera yuko litavangura abantu abise barasangira n'abaporoti barasangira n'abagatolika barasangira n'ikindi bose baranywana kuko niko kwemera kw'intumwa rero iki gikorwa cha umugeni nguvu nibaza ko kitogarukira ngaha ibujumbura bisigura ko tuvuye mu irayidi ahubwo muca mutangura kwiyumvira ko organiza amasho ya hato na hato kujya mu bigira iriya system hora mukora y'imihazard ariko mugaca muyikorera aho nyene ati muyani nguvu turaje sote muri cinema na kaswida na tarab turaje tuja iwanyu kumbuye birashobora gutuma natwe mutugabaniriza kagasanu gatemba murakabona iryo sanduku genda yibonye muranumva umutima wanje ukubise iyo atakana ufite mu mufuko ndavuga ati none man nuko nyene ko isandugira giye uko nyene nibishoboka mugakumbure ntarosa ko kantu mbadisiri yuko hariho aho naterereye umuganda nashoboye gukomamaza iyo show yarashoboye kuba amafaranga makeyi ndavuga ati man uko biri kose simfise mugabo hari ahantu umuvukanyi aza kunshiriramo isowabu yanje niva yuko tutangwe gutembereza ako kantu mugatembereze hanyuma kumurikizo wakinini nkuko hajya hasi byanditse ngo ni festival si ikintu gito nizira ritoyi ubona umenge nkeyi mugabo buke ko gerakira kuya gitera kiba kinini uno musi ni Tanzania na Kongo kubera iki Egyptoba Kenya na Uganda buke za Ethiopia zikaza kasano niho rero kivukiye hano giciye kiba kinini ariko dufite ubwoba ko na tarabu barayitwiyivye abatanzania kandi yavuye ngaha uno musi tarabu sigaye ari iki ni abatanzania ni muri ndimo za pwani wari ko yavuye ngaha rero ni inye Kaswida Festival turashobora kuyikoreka abani tutayugaye neza igacigenda kuzamukira hariya za Tabora hariya za Hengo unici wabo tuciugare sasa kumbure Imana yarabakoreyemo mucyo muragenda muragisinyisha kuko uzokacira duti dutware mu cisina buke iki cavuye iwacu ni mukidusubize ndabashimiye cyane hanyuma hari ikintu kare cyo duteye ingorane mu kiganiro cyo mu gitondo nariko ndakora kuri ino program ariko abantu batwakwiye batubaza amasaha bizotangura sangapi bo je umuntu nakunda ivyo kubeshi ivyo guca pembeni nabwiye ati uko biri kose turahura saa 10 na saa 10 yageze ntararonka amasaha sigwa yuko hari ahantu bitangendeye neza uno musi ariko musi weje ndisiri yuko bafite program nziza n'aba invité kugira dushiye kubisambagura abantu bamenye ingene bazoza mu cyo gitera makabijya nako mwavuze yuko azobareho amabisi ico ni kintu gikomeye cyane muri bino vya none nta muntu ashobora konka kuza mu giteramo nka madama pima 215 umugiye rero gucava hariya muri nord kuzino usya kandi gusekana n'abantu muri bisi biramugora abayaje no gahanye kuza gushikira umenyesha makuru komeye mugabwiye ati papa genda undabire uze ku raporo ndayikura hano ndayitwara hari kugira nawe tanki ku radio ryabo batangure kuyikorerako ndabashimiye cyane byimba mutima murakoze cyane murakoze cyane murakoze ndabashimire cyane ibibazo byawe ni byiza cyane by'inkura mutima naho byabaye byinshi tuzagerageza tubivunagure kuko hariho bimwe usanga bigomba gusa bo reka duhere ku witwa Bwana Starboy the ship yagiye yabibazo cyaragenda ntacu bo yabaje ibibazo ari ikibazo yabaje ati mbega Isaac yari hariya muri iyo afishe ajejwe iki azoririmba cyangwa bimeze gute ko abicaye mwa hariya hagati nkumego ni nawe numuririmbye meze gute icyambere mu menya nuko Isaac nawe ari mu menyesha makuru nawe nyene ni umwana wa Kaswida numuririmbyi aririmba Kaswida nawe mutarabona amaklipe yiwe no kubera ari kigaba mugabo turiziye ku minsi imbere muzobona amaklipe yiwe y'amakaswida yiwe yaririmbye hariye mu Kirundi mu Gifaransa
mu Giswahili n'umwe mu baririmbyi rero ba Semu. Cyo ni cyambere kigira kabiri rero Isaac ni umwe mu bantu bafise uruhara rukomeye cyane mu kumenyekanisha kaswida nga mu Burundi. Ari muri mu majournaliste ariko aradufasha cyane kugira ngo kaswida imenyekane iteri intambwe. Niyo mpamvu rero byinshi byo tuko turashika ko Isaac afise mu ruhara rudasanzwe. Kandi ikindi mutari muzi nuko ni umenyesha makuru kuvuga ko twebwe yatanguye gutanga zikaswida bashe mu kantu kitwa guteka jya kantu kiwe gabaje Darubini Kadi Classic FM yakita Classic FM ico gihe ari poke umva yaragerageza nico kugira tumenye ko afise impano yo gutangaza makuru yabitangiye muri kaswida Isaac. Ico rero mukimenye yuko nimba ari c'est pas par hasard yaje gukora iki afise uruhara rudasanzwe muri monde ya kaswida. Hama yabaje kandi ngo muci bitoke nzo mwagiye gukora iki ngo gufasha bene wacu abare bana bafise ibibazo byinshi ego afise ibibazo byinshi afise ibibazo ni benshi kandi bari hose ariko buri kintu cyose gifise umwanya wacu kandi twebwe nitujanga ngo twemange ko tuzofasha abantu bose bagowe oya gusa mission yacu nuko twavuze tutereka tuze dushikire kuri bene wacu kuko bavuga ati mubanyi niyo mujyango bene wacu bari b'abakongomani bahunze babongiye igihugu cyabo murazi ko ari mu bibazo by'intambara ibintu by'intambara turabizi turabimenyereye kuna twebwe yarigeze kudushikira tuje muri Kongo tuba mu makambi atandukanye ibibazo byo mu nkambi turabizi sije tubwirwa kuna twebwe twarabiciyemo niyo twavuze tuti naho benshi bafise hari bafise ibibazo mugabo bafise akabijya nuko tubashikira ko ku ntambwe ya mbere kuko nabandi n'ibyashika tuzobikora ku bandi mugabo twavuze tutireka dutangure kuri abo bari mu nkambi. Hama ikindi naco yabaje ati kwisho tunaruhusiwa kuva madeshire nza panaro imisore bambara n'abapapa batitahura mu mbabare ariko kuvuga rero reka mvuge yuko inyambaro y'umuntu ko twavuze yuko ari giteramo cya bose abantu barari kuyikuza gusa nk'abamizilma twoshima yuko abantu boza bambaye impuzu nk'uko mwambaye ku byo zisoniye kubona igiteramo cy'abantu bisoniye nagari igiteramo udusanga mu inzoga abantu bakubitane bidaje mu mitwe hoya nando usanga abantu batekanye bicaye bisoneye rero kugira ngo ntuzobone yuko kumbure uri umuzungu mu birabure nuko nawe urabo kwambara gusa impuzu yawe nziza n'umunsi mukuru w'irahidi si ngombwa ngo wambare inkofero si ngombwa ngo wambare ikanzu nk'abamizire hoya kuko n'abamizire bari bazo kwambara amakanzu n'inkofero uwo munsi hoya agahuzu kawe keza gusa ko mu rubanza kuko ari impuzu niduhendane ari impuzu uvuga ati iyi ni impuzu yo mu rubanza nindi uvuga ati ni mu ikarikiye ibyo rero biramenye n'abashiki bacu nabo nyene bagerageze twatundi usanga bambara batwihanganire kuko imwe mu ntumbero yacu ni ya mico myiza mu bantu reka burya hari imico y'abamizilma ihwanye ijana kujya n'imico y'ikirundi nko kwambara umuntu yikwiza ni mico kama y'abarundi si mico y'abamizilma gusa nk'abasista bacu amama bacu ni giteramo cyo kwikwiza kwambara kwikwiza ntuze ubikigerageza ku bandi ego hama mbega kaswida ni mu Giswahili gusa canke turifuza izo mu Kirundi bigomba gusa nivyo mwenda data yashikirije yerekana yuko two kwevita ibintu byo kudufrena nitugume muri rwa rurimi rumwe canke mu musigiti gusa nkuko yabivuze kaswida bashije nibaza yuko kumbure mwebwe ariko ndabatahura kuko nyinshi ni muzikurikirana nka jewe mvise nk'ikaswida zishika nka 10 zingaye zo mu Kirundi gusa zirahari zo mu Kirundi kuko muri twebwe ari abazi Kirundi gusa n'igiswahili batazi washaka hari abanyamuyinga hari abanyakayanze turi bari muri twebwe baririmba mu Kirundi nuko gusa zitari bwahabwe ikibanza nkuko Arsene yabivuze ikiti cya kibanza nyacu kugira ngo abantu bazumve bamenye yuko ntabwo ahundi amezino baririmba no mu Kirundi
nkuko nabivuze igihe bumva ijya ndirimbo yafasha mu film ya Mugisha cyaba nk'igitangaza kuri bo hariho benshi batari bazi yuko abamizirima bashobora kuririmba indirimbo nkazijya zihagize imana rero mumenye yuko Kaswida atari kuririmba gusa mu Giswahili cyangwa kuririmba mu Cyarabu. Kaswida ni indirimbo umuntu ashobora kuririmba aririmba ibintu byiza ibintu byubaka ibintu bishobora gufasha abantu yego zo mu Kirundi rero zirahari kandi tuzoziproduza nyinshi cyane mu minsi iri imbere kuko nkuko twabivuze Asemu yamaze kwemerwa ku mugaragaro rero izi Kirundi muze muzitege nyinshi cyane hama nibaza nuze Jux yabaje ikibazo Jux ari he ati mbega ayo bifu yigeze kuba ikibazo kigeze kuba hagati yanyu ni kwa muda au mko hapa kwa biashara au bimeze gute je nibaza yuko ibibazo byavuga ati ngo ntazibana zidakomanya amahembe ibyo ni bisanzwe ku bantu bose ku magrupe yose ku mashiramwe yose ntiyabura utuna turiye ahari abantu hamurunururu ariko icyo ngomenya nuko ajya mabifu yaheze tutakiyarimwo kuko nta kamaro kabyo nta musaruro twabikuyemo atari uruhombo niyo mpamvu twavuze tutiyamara nuko dutera intambwe tuje hamwe kuko abantu maze gutandukanya hari inguvu zigabanuka ariko maze kujya hamwe urabona ko ibitangaza bitangiye kuba nitwari kuvaho twaririmbiye nitwari bwagirirwa afishe nk'ibasha cyagufishe afishe nk'iki hoya nitwari bwakigirirwa ariko urabona yuko niyamigisha ya bwa bumwe itangiye kuboneka uno munsi nimba Arsene ashobora kwiyumvira ati bana babandura bukuntu dushaka kuraba bukuntu bugira kana kariya nuko yamaze kubona yuko tumaze kujya hamwe ibintu biri serie urumva rero bwa bumwe rero ni ikintu gihamba cyane hakuna bifu bivuze imishagaisha wala tuikaye kwa biashara wala nini hoya turinga kubwo bumwe n'urukundo kandi tuzobigaragaza n'imbere y'amamiliyoni y'abantu ama DJ Promoter yavuze byinshi muri byo byiza ari gusa ari akantu yavuze ati umaze kumva kuri Markaz acabona ngo ni musigiti urumva muza muragerageza kuraba ukuntu muza muragira ibitiramo ahandi ahantu abantu bose bisange babone ko ashobora kuza ishingiro cyawe ni cyiza twacumvise kandi tuzogikorerako gusa icyo mwomenya nuko tuvuze kuri Markaz si mu musigiti kuri Markaz ni centre culturel muri Markaz hari amashure hariyo no musigiti washaka hariyo na salle nini umuntu arekuriye kuza wari we wese kuri Markaz harakorwa n'ibiteramo by'imico kama washima hariyo amaze gukora ibiteramo hariya amanuze ama club traditionnel bamaze gukora hariya kuri Markaz rero gusa hariyo abantu bafite nkuko babivuze yumvise kuri Markaz ati tugiye mu musigiti tayari rero twavuze yuko inyuma ya Markaz tuzokora muri Croco Brasserie iyo ni intambwe bigaragara yuko dutanguye ibyo wavuze ko tuko turabishyira mu ngiro muri Croco Brasserie mu musigiti ni muzoronga icyo mvuga ngo ni musigiti n'ahantu habose ama beach tuko turagerageza Arsene bari hano bazobidufasha kuko nasanze ari abantu nibo banye n'igisagara nibo banye n'ama connection ubonye aho Arsene yicaye ni kuvuga ari ibintu bizima rero nibaze rero yuko icyo wavuze tuzogikorerako kandi tuko turayikorerako kuko urabona yuko tuvuye ku musigi tuvuye kuri Markaz tujya ku Croco Brasserie tuzokora ibitiramo bya mu province hagati biri muri nivyo twifuza natwe hama nitwe tureka kubyugarira hariya niyo mpamvu twavuze tuti nitwoguma mu quartier etape ya mbere nuko tumenyekana muri guverinoma yacu nuko turonka urupapuro rutwemeza gukorera ku mugaragaro ari go guhura atari muhira ejo heza warubonye urupapuro rwo kwemerwa ordinance nuru rutari muhira iyi ni intambwe yerekana neza yuko atari bya bindi abantu bamenyereye ahubwo ari ibintu bishasha abantu bagiye kuzoza babona nibwo bwa mbere mu gihe wa Kaswida ugira conference de presse kandi ahantu nka bigaragara yuko rero dushaka kubikura mu makartier tubishira habona leta yatwemene kuvuga tubishira habona abantu bose bazokwisangamo kuko ngo bivuze hari imidio ya gospel iririmbwa n'abamizirima washaka akumva melody akumva ukuntu umuntu aririmbye bose ukumva nyine ko arakantu keza cyane
utarabangura kubera ko utari umukristian ukumva ko ari akantu gasona neza rero natwebwe ibyo biri mu migambi yacu kugira ngo Kaswida izobe hose aho umuntu azoyumva niyumve ko ari mu musigiti ahubwo yumve yuko akuyumva ikintu ciza kingira akamaro cibutse ibintu byiza ibintu nk'ibyo rero icyo tuzogikoreraho kandi wakoze kuduha inkebuzo ko burya Isaac TV.